haraheze ikiringo c'imyaka 5 mu gihugu cacu hari ikibazo c'igitoro nkuko muhejeje no kubishikiriza. Mbega ico kibazo caramaniranye gutorera inyishu aho mu gihe mu misi heze mu nama nshingamateka hariho abashingamateka bari basavye umushikiranganji mujejeje harimo ubudandaji ko hoba liberalisation kugira ngo abashoboye kwinjiza igitoro baronswe uburenganzira. Ivyo mubivuze kwiki? Haraciye igihe kinini igitoro kitaboneka bikwiye, kandi tuvuga ko byavuye ku bintu byinshi. Ubwa mbere nuko ugiye kuraba ku isi nzima hagiye haraba ibibazo bitari bike bigatuma ivy'igitoro bigorana, ari naco gituma usanga atari no Burundi gusa, ryari nari muri Ethiopia hari mirongo miremire cyane, nabo nyene ico kibazo kirahari kubera ibi vy'intambara ziri hagati ya Amerika na Iran na Israel. Hakaba kandi nuko igitoro tudasanzwe tuciyimburira ngo tubikore uko dushaka. Mugabo yavuze ati ntitwobwira bose ababishoboye bakakizana. Ababishoboye kugira bashobore kukizana n'ubu wo bishobora yokizana, nta ngorane zihari. Ikibazo kisha kihaba bachaka kubwira bati none turaza tukigurishe ku 4,000 atahandi hirya hakurya kigugwa hafi 8,000. Aho rero n'ubu hari abo twaretse barabizana, muraraba nk'amashirahamwe aya ya mpuzamakungu arafise barabo bakorana babazanira ibitoro, si sopebu wenyine bazanira ibitoro. Rero urwo ruhusha rurahari, barashobora kugenda bakabizanira bene gihugu, ivyo nta ngorane. Nuko twabonye kandi murazi yuko ubuzima buca buza burazimba igihe igitoro coduga, kuko nivyo kugira ibi twita liberalisation vyosaba yuko tuca tukiduza nkuko ahandi bimeze, kikaja nko ku 6,000 canke 7 tugereranije no mu karere canke nuko kigugwa. Rero ivyo vyose nibisaba kubanza kwitondekwa. Rero biriko birigwa, mugabo kandi tubandanya dusaba yuko twogwiza cane turavye ibibazo biri ku isi n'ibijanye n'ibitoro. Tubandanya dusaba yuko abantu bo baza bagura imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba, canke ahari umuyaga nkuba ibifisyo bagakoresha izikoreshwa umuyaga nkuba. Ari naco gituma haraciye igihe imodoka zikoresha umuyaga nkuba zinjira atakori zirishe, ndetse uno mwaka hoho twifuza yuko harimo n'ubwoko bw'imodokari tutosubira kwemerera ko zinjira atari zikoreshwa umuyaga nkuba, kugira koko ikoreshwa ry'igitoro ribe rike biheze vyorohe. Ikindi twogenda tuvuga uko Uburundi butera imbere niko igitoro gikenegwa kiba cinshi, ni nka kujya kwifumbire kiba cinshi. Murabona uno munsi usanga ikomine ifise imiduga myinshi, amamoto yoyo aya mapikipiki ku mitumba yose, uko abantu batera imbere bafise amapikipiki. Kera ntivyari uko. Rero hari imwe twama duhamagarira abantu kugwiza umwimbu, ntivyagiye na rimwe birajana no kugwiza umwimbu dushobora gushora hanze ngo bize biraheza bidusahiriza kuvyo natwe dukura hanze. Ivyo vyose rero ni bibazo leta na cyane urwego nshingwabikorwa
duheza tugahangana mugabo tugavuga duti reka dukore ibi vyose y'ikibazo kije haba hasigaye guhangana naco hanyuma kigatorerwa inyishu. Kuri iki kibazo muvuze y'imodokari zitanye igitoro zikoresha umuyaga nkuba ko tubona igihugu c'Uburundi kirimo ingorane z'umuyaga nkuba buryo uzohava ucuboneka leta izobishiramo inguvu kugira ngo ntibihinduke. Umuyaga nkuba wo gukoresha ku modokari si umuyaga nkuba mwinshi oya kweri uroroshe. Niyo bishitse ukagenda ahatari umuyaga nkuba igihugu c'Uburundi kiracari gito, ni gito nako, uragenda ukagaruka ugashikira ahari umuyaga nkuba hanyuma ugasubira ugashiramwo uwundi mucanwa hanyuma ukabandanya bikagenda neza nta kibazo bizotera. Murakoze.